gihugu c'Iranda c'Imana na cane cane baryango muri hagufi, tukaba twifadikanije n'abari hakurya y'amazi, inshuti babanyi bagenzi eka mwese mwaje kugira ngo duherekeze uyu muvyeyi wacu, umuvukanyi wacu, inshuti yacu. Dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristu ko nyene yibwiriye abiwe ati munyegere mwebwe mwese muremerewe nanje nzobaruhurira. Kristu Yezu niwe aturemesha kandi mbere twakira ishaka ry'Imana no muri uwo wundi mwanya uzoheza ukadukoranya nk'uku dusezera n'iteka n'icubahiro Frera Nzeyimana Pascal nawe ari mu buruhukiro, uwo muvukano ugiye hafi y'Imana ushishikare kudukandira. Uwo mutima uturemesha niwo tuzanye, tuje kwiganira Imana ibituremereye, amaganya n'ububabare dufise kuri ikiringo twabuze umuvukanyi Tarsisi tugiye gushingurana n'iteka n'icubahiro. Dusabe. Mukama nyanubuzima, umusavyi wawe Tarsisi aravuye kuri iyi si ahorako adusigaranya amaganya. Dufashe tuze twame tumwibukana umwizero kuko natwe uriko uradutegurira ubuzima buzokwama mu mugambi bwawe. Tubigusabishije Yezu Kristu umukama wacu, umukama w'umuco w'abashengeye amahoro, natubere urumuri mu nzira y'amahoro. Igihugu c'Iranda c'Imana ufise uyu musaraba wanditsweko izina ry'uyu duje guhereza Imana, aca tuja imbere hakurikire ubufise iyi foto, haheze hakurikire uyu adutwaje amazi ahezagiye umusaseredoti ariko arakoresha, hakurikire rero umusaseredoti, aca hakurikira abareruye isanduku. Igihugu c'Iranda c'Imana, ingo twiga ibicumuro vyacu, tubashe tunaza gukama n'umutima ugororotse.
umutima w'abatasize tubigusabishije tugize umukama wacu. Nibaho umutima w'amahoro yandikiye abaromani. Nshuti zanjye, urukundo rw'Imana rurasasaga mu mitima yacu kubera umutima mweranda twahawe. Igihe twari bantamagara, ubutigu bugeze, niho Kristo yapfiriye abanyakabiri. Burya umuntu w'intungane biragoye kumupfira. Umuntu w'indaziza nawe kumbure hari uwo kubabuka kumupfira. Ariko icyerekana urukundo Imana idukunda ni uko Kristo yadupfiriye tukiri abanyabicumuro. Noneho ko twabaye intungane mu maraso yiwe, n'ubu azorushiriza kudukiza ishami ry'Imana. Mu gihe twari abansi, ko urupfu rw'umwana w'Imana rwakuzuriwe n'Imana, ubu noneho tumaze kuzura nayo. Ubuzima bwiwe buzorushiriza kudukiza. Si ibyo bisa, turishimaniza mu Mana kubw'umukama wacu Yesu Kristo, we yatwuzurije n'Imana. Iryo ni ijambo ry'Imana.
kuko urupfu rw'uyu wacu Sanzemeze Tarcisse rwakurikiwe n'uwo muvukanyi Furera Pascal Nzeyimana, murumva yuko atari Imana ituremesheje ntabwo twoshobora cyane cyane kurizogeza tugasubira gukorana n'ubu turi kumwe n'abafurera b'umuryango bafurera bene Yozefu babazanye urugendo hafi na hafi natwe bw'iri abajyango none n'Imana izaturemesha izogeze tuzamurire dusubira kwitaba urubanza rw'ubu. Nariya ababyeyi rero kugira Imana ituremeshe muri ijambo ry'Imana bwa kuri tumenyereye umunsi w'amatsiko, ariko n'ibyo nyene dutegereje gushira hafi yacu nk'uko igisomwa ca mbere Pawulo yaremesheje akagerekeza ku baba mu gisagara c'i Roma muri iri kete yabandikiye mu kigabane ca gatanu bahera ukaronka ka gatanu bashishikara gushika ku murongo w'icumi na rimwe. Yarababwiye natwe umukuru Imana yatubwiye ati inshuti zanje, urukundo rw'Imana rurasasagaye mu mitima yacu, ariko kubera kurwanya Yesu yapfiriye tukiri abanyabicumuro, ubu twahinduye isiguro ko twebwe turi abaragwa b'ubwami bw'ijuru. Iri jambo ry'Imana rituremesha twiheki yashishikaje ritubwira yuko burya umuntu uri mu ngano biragora kumupfira, umuntu biraziza nawe humure hari uwo kubanga kumupfira. Icerekana urukundo Imana idukunda ni uko Kristo yadupfiriye tukiri abanyabicumuro. Na twebwe turabizi mu buzima bwacu bwa misi yose, naho umuntu ahagendagenda iyo amubonye ku mpapuro agasemba amakemwa naho yoba adahanitse mbere ntihafatika, arashobora kwikiza amajambo bagira bati uyu muntu yapfuye agenda. Ariko rero umuntu w'intungane, umuntu w'inzira nziza ntapfa, ahora kuko asiga umugambi mwiza. Mwebwe bajyango muri hafi, na mwebwe bajyango muri hakurya y'amazi, tubige hagufi iragi ryiza n'uyu mubyeyi wacu, umuvukanyi wacu, inshuti yacu, umuzimyamuriro wacu Sanzemeze Tarcisse. Kandi ngaha umwe wese bamuha akaryo, irazi neza hatubura iragi ryiza. Akaryo nk'aka ndabasabikanize intambwe yaje mu mutima ariko ndazirikana inyigisho babwira muri aka karyo. Naciye nibuka inyigisho twashikirijwe na nyakwigendera Patridius musanzwe muzi, yayishikirije ahagaze ngaho nyene hari ku maziko y'uyu yabifashije mu butumwa buzoganduka kuri uyu wa gatandatu atazira Pentekote. Kuri iryo genekerezo iyo Pentekote ari isaha y'umungu, Patridius ahagaze muri iki kibanza niwe yadusabikanirije intara y'ubutumwa yaranguye muri Paruwasi Rukundo y'i Gitega. Yatubwiye ko ibijyanye n'urupfu ari icyo yigishije n'umutana yaba minsi yose isi y'Imana asomeshereze nk'uko yabisa umutambakazi wiwe yari yashengeye.
hanyuma rero Patrick yose arasomera ibisanduku aca aratubwira rero umutama kuri Paruwasi Rukundo yahavuye akamutura akamubaza ati mbega mutama kubera iki umutamakazi wawe yashereye waba minsi yose dusomeshe izi misa ku minsi yose y'Imana uko yakabaye aca aramubwira ntayo gusabikariza umwanya mubi aca aramubwira ati uwo mutamakazi wanje twarakundana kiye gukundana rero ntabandi rwabo ubundi ntawatuka ubundi ntawakubita ubundi mbere hari ababo baca bataza yuko ari igishiki na gisanzwe ukabona nyine bari inka n'imirima babona munsi y'ingo bamba bakeka nizo zose zikahunguka kandi bamwe bakarabona ngo munsi y'ibitoki hanyuma rero aca aramubwira ati ubwo rukundo rero bari bafitanye iminsi yose y'Imana nari naramwemereye ko nzokwama ndamugurira agacupa ka primusi agacupa ka vyeri ati kandi nkamugurira n'agati k'inyama ati none rero hashengereye umukama aho gacupa ka vyeri ako gacupa ka primusi n'agati k'inyama ntavyanyekereye ati none rero jewe naciye nigira inama y'uko nobama ndamusomeshereza imvugo ya misa iminsi yose y'Imana niyashika hafi y'Imana nanje azompagire jewe nshinga biheruka urumva rero uyu muvyeyi wacu inshuti yacu umuvandimwe wacu sanzwe twese turasisi hari ivyo twasangiye vyiza ibyo twosigarana tuza tukamusabira twebwe kugira nyene banshinga biheruka bamagara abandi kugira ngo ushitse hafi y'Imana azoheza tuganire natwe dutora kandi by'ijuru. Amen. Sutura
wavuze uti jewe ndizuka n'ubuzima unyemera nazo yapfuye azosubira kuba muzima kubw'ukwemera no kwizigera ko Kristu ari we buzima bwacu n'amizero yacu tuguhereje abantu bose bari mu ngorane zitandukanye abarwaye abari mu mabohero abashonje n'abanyotewe ubutungane n'amahoro cyane cyane bari mu bihugu biri ingwano baronse umutima wo kwizigira wowe Mana yacu dukunda kugira ngo ntibigire bihebura twumvire se Mukama.
abakiriho n'abarenzi wawe tubisabishije Kristo Umukama wacu.
bamaze gufungura kwa kundi afata ikarisi yongera gukenguruka ayihereza abigishwa biwe avuga ati akiriye muri mwese iyi ni ikarisi y'amaraso yanje, amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho, aza guseswa ku bwanyu bwa benshi abakize ibicumuro. Ibyo murabigire mumwibuka. Ese umutima mwiranda yotugira we manuka kunyota, tukazobasha gushikira intera y'ibintu zawe, tugasangira muri Bikira Mariya zine guhimbaza w'Imana na Yosefu wera umukozi wiwe, hamwe n'abatumwa n'abarinzi batumye ibanga ryawe,
n'abera bose twizeye ko batubera mu ngoro turagusavye Mukama iyi nkuka ikuzurize nawe izanira abantu bose amahoro n'umukiro komeza ukwemera n'urukundo rw'ekleziya yawe ikiri ku rugendo ngaha kw'isi hamwe n'umusazi wawe papayo w'icumi na kane n'umwepiskopi wacu na petero nahimana n'abasabyi baganje bepiskopi bose n'abasaserdoti bose n'igihugu cyose bigaruye turaguhereje n'uyu muryango wabuze wowe nyene uremeshe twese turemeshe tega amatwi ibisabisho by'umuryango wawe wateye iterane kuri iyo tugere yawe muvyeyi w'ukundwa vyuri bikombe ugarukane mumwe abana bawe bose bashinganiye Mukama ibuka abasazi bawe Sandrine Tarsise na Frera Pascal Zeyimana wahamagaye ko bari bagiye kubatizwa bakishaka bati n'umwana yadupfiriye mu batabaye basange kwisuka umunsi Kristo azozura abapfuye agahindura imibiri yacu yahindagura ibicuro akayishushanya umubiri gusobanurira ubunahazwa ibuka na bene wacu babitavye eka bose barindutse bagukunda turagusavye wagiriwe ubashikane mu bwami bwawe no kwizigirwa n'agahimbara imyaka yose niho uzohanagura amosozi yacu yose ko mana yacu tuzokubona nk'uko umeze tugasa nawe imyaka yose tukaguhaya bahengeshanya twiheze kuri Kristo umukama wacu urucisha ko ibyiza byose ukwiza kw'isi kubiwe hamwe nawe no muri wenyene nutegeke gusenga mana data mushobora byose hamwe na mutima mutagatifu ongera ubinahazwe mu myaka yose dusabe gukorwa bw'ijuru n'umukama
turakusanze mukama nubwo umusatsi wawe usanze twese turasize ingoro yawe y'umuco n'amahoro kuko wayitwa uhereje iherezo y'ukarisiya kristu pasika yacu tubisabije tubisabire umukama wacu. kugira ngo tuje gushingura umukozi wacu Sanzarugeze Tarsise yitavye Imana, hanyuma duhave dusubira aho tuba no mu vyo twarimo, ariko twabe twibuka ko abadutanze gushengera tuguma turi kumwe mu Mana nzima. Tuzongera rero gusubira kubonana tugatandukana, nta mukristu yomutekereza. Nituririmbire hamwe rero akaririmbo kabitwibutse. Nukuri kuri jewe ubuzima bwanje ni Kristu. Turizigiye kandi turemera atarukeka ko tuzozukira ubuzima budahera twese. Kubera uko kwemera ndahezagiye iki kiziga izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Abandi muraheza muza kutworoza amazi hizagiye twashika aho tugushingura. Muhorane umukama Imana ugira vyose, Data na Mwana n'Umutima Mweranda nibahezagire. Shenguruke turashikamye
igisharara c'Imana, nimuze twongere dushikirize Imana umuvyeyi wacu, inshuti yacu, umuvandimwe wacu Nsanzirugeze Tharcisse. Iyo Mana umuvyeyi yuzuye imbabazi n'impuhwe, dusenge dufatiye kuri aya majambo Yesu Kristo atubwira ati jewe ndizuka n'ubuzima, uwunyemera niyo apfuye azosubira kuba muzima. Uyu turiko turahereza Imana yemera Kristo, nico gituma twomuhereza ubu yamye yishimiye. Nimuze tuze tuyitabiriza tugira tuti turagusavye Mukama twumvire. Uyu Nsanzirugeze Tharcisse yabatizwa, wamushizemwo ubwerana bwawe, turagusavye ubu naho umwuzuzemwo ubuzima bwose bw'abana b'Imana. Hakire umwicarike ku meza y'ubwami bw'amaho, nk'uko wahora umugaburira umubiri wawe, turabigusavye Mukama. Nawe nyene Mukama urazi ingene gupfa kubabaza, ko wapfuye ku bwacu ugatsinda urupfu, tugaheza tukaronka ubuzima. Nuhe uyu muvukanyi intsinzi yawe, natwe uturemeshe, turabigusavye Mukama. Dusabe. Mana mushobora vyose, urupfu warutsindishije umusaraba wa Kristo, udusubiza ubuzima mwizuka ryiwe. Turagusavye rero winjize Tharcisse mu buhigwe Kristo avyagiyemwo, kuva aho atsindiye urupfu akazukana uburinahazwa. Tubigusabishije Yesu Kristo nyene Umukama wacu. Dusabire umuhezagiro uru ruhafu. Mana mushobora vyose, wowe waturungikiye umwana wawe kugira aze gukura abantu mu kabi, babone gukira amagorwa y'umuriro udahera. Hezagira uru ruhafu, tugira tubikemwo uyu musavyi wawe Tharcisse, maze nawe uzomusangize ivyiza ku munsi w'izuka. Tubigusabishije Yesu Kristo Mukama wacu. Twaragendanye n'ubu turi kumwe nawe ngo tuguherekeze, kandi tukwereke ko tudatandukanye, uzokwamana natwe. Ibyo twakoranye, ibyo twayaze, ibyo bizokwama bidufasha gukomeza ubumwe budacika. Nawe Mukama Yezu, ni wewe tweza kw'amaso muri iki gihe. Turazi ko ari uwacu, tukaba abawe. Nuze dusangire umubabaro, uheze uturemeshe nk'uko waremesheje abo mwagendana ukiri ku isi.
turazi ko umutima uremesha umuntu mu gihe cy'urupfu ari wewe uwutanga. Turazi kandi ko ukwizigira iteka riterwa abavuye ngaha ku isi ari wowe uritanga. Dufashe rero ntiducibwe intege n'urupfu iwacu aje iwawe, ahubwo uturose ubutwari bw'umutima n'ingoga zo kurangura ibikorwa byose umutima utikunda. ubu naho rero reka dusabe umwe mu bahungu biwe bakuru atubwire ibijyanye n'ubuzima bwiwe, ibyamuranze usanze rugeze Tarsisi. Umuhisi mubyeyi wacu usanze rugeze Tarsisi yari imfura mu muryango wa Roderiva Nyongori, hanyuma akaba yavutse tariki 14 z'umunani 1940. Amaze kubatizwa agakura yaratanguye amashuri y'intango kuva mu 1947 ayageza mu mwaka wa gatandatu 1953. hanyuma agira ubugeni n'umupfasoni wiwe Habonimana Carolina mu 1960. Ivyamuranze yarakoreye igihugu, araba umukuru w'umutumba, araba umukuru wa segiteri, araba n'umushinga ntahe ashira imanza yuzuriza abandi. Akaba rero asize abana 6, abuzukuru 37 n'abuzukuruza 20. Tugire Kristo. Kiziza cyose bari
nk'uko rero twari twabibabwiye dusabe abana biwe bazane urugo rw'amashurwe bamuteguriye. Uyu munsi cyo guherekeza umukunzi wacu Tarasisi Nsanzerugeze, umushinga ntayo w'ijunja n'ijambo, umushinga ntayo yakunda umuryango kandi akawitaho. No mu gusozera urugendo rw'aha ku isi yarasize umuryango mu buryo buboneka, araca hirya no hino aganiriza abavukanyi, aganiriza inshuti n'abagenzi mu kibano, aratembera asezera. Ku masaha y'icenda niyo yasozera runo rugendo, arusozera yerekanye urukundo. Nicyo gituma turiko turakengurukira abavukanyi, inshuti n'abagenzi baje kuri uno munsi turiko turashikiriza ingoro y'umuvukanyi wacu Nsanzerugeze Tarasisi, imwegereza kwa data aho azoronka ca cicaro kibereye. None turabakengurukiye mwese bimevuye ku mutima. Ibibandanya harakurikira ugukaraba biza kubera mu Bihororo, umushinga nayo yitwa Venture. Ibisigaye biraza kubandanya, muraza kuvyumva. Tugira amahoro ya Kristo. turakurikira nuduhagarikire na mweranda w'Imana mu bukene bwacu n'ubwabisabisho byacu, yamara ukikiza iminsi yose mu makorwa yose yo mu bukira muhimbaza nyaguhezagirwa, umuhorane n'umukama, umuhezagiro w'Imana mushobora byose, Data, Mwana na Mutima mweranda bashungurukireko abamana namwe iminsi yose na ntaryo.
Yosefu mwerondo nungomishitsi imano yoshimye ikizigiro urubuntu benshi mu gihe cyawe ariko niwe watowe n'Imana ubungabunge Yesu mwana wayo turagushemeza Yosefu mwerondo nunganishitsi Imana yoshimye ikizigiro uko wamenyesheje Imana ishaka niko werekana kuri umwizigirwa ukaruhuka ukoze neza byose turagushemeza Yosefu mwerondo nunganishitsi Imana yoshimye ikizigiro mu muryango wera ni Nazareti uraba mukuru kandi birashima nta mwana asanzwe atugutangarira turagushemeza Yosefu mwerondo nunganishitsi Imana yoshimye ikizigiro kundorero natwe tukuririmbe warazigamiye Yesu na Mariya mu ngeso nziza tukagutangarira turagushemeza Yosefu mwerondo nunganishitsi Imana yoshimye ikizigiro ibitangaza by'Imana yaremye abantu b'inkoba zidasa ibitangaza by'Imana yaremye abantu b'inkoba zidasa ibitangaza by'Imana yaremye abantu b'inkoba zidasa hari abirabure hakaba n'abazungu hari abadimodemo hakaba n'abavanze bose n'ab'Imana bose hari abirabure hakaba n'abazungu hari abadimodemo hakaba n'abavanze bose n'ab'Imana bose izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda mukama mana yacu
turagukengurukiye kuri uyu munsi baduhaye uko usa kose. Turagusabye uduhezagirire iki kibanza, uduhezagirire uyu muryango ntaye twaje guherekezanya iteka Nsanzerugeze Tarsisi, tugushikiriza n'uyu nyene Tarsisi twaje guherekeza, mubandanye umudutyororera uheze umwakire umubyagize mu biribwa byawe. Umuryango wavuze uduhezagire twese kugira ngo ibitujemo bitungane kandi bigende neza, kuko inahazwa ryawe n'urukiza rwacu. Umukamaniwe mungere wanje naco nzokena, umukamaniwe mungere wanje naco ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Nabundi twagira dusabe umukuru w'umuryango atubwire ijambo nyamukuru ry'uyu munsi. Murakoze. Tugire Kristo, nyakubahwa Imana, nyakubahwa urongoye komine yacu n'abagufasha bose, banyakubahwa ibondo vya Tarsisi Nsanzerugeze, banyakubahwa mwese mutari ngaha, abagenzi, abavuye kure, eka n'aba hafi, n'abari hakurya y'amazi tugira umuriro wa Kristo. Ego mvuye hasi kugira ngo nshyikize iri jambo rw'umuryango wacu. Uyu munsi ikagira agaseseshwa muri bamuka y'imisa yaherejwe n'umukunzi Tarsisi Nsanzerugeze. Ubu turi ngaha rero ni wa mugirwa w'abasokuru bacu bahora bagira, natwe tukibandanya dukurikiza umugirwa wo gukaraba wamugirwa kuva kera. Iyo mu rugo hitavye umuntu yitavye Imana, niko nabakengurukira cyane bimwe bivuye ku mutima, nkengurukira umuntu wese yashyize muri kino kibanza kugira ngo dufashanye iki gisabisho cyo guhereza umukunzi wacu. Murazi yuko yari umushinga ntare akuze twagiriyeko
murazi iminsi twari tumaze twagiriye ko dutanga amasuka rero bari kubahwa umushinga Tarasisi Nsanzarugeze yarafise ibibondo biri hafi imama hafi yarafise n'ibibondo hari haciye iminsi abaryango batamubona abaryango bamwe mbere bakunda gutembera ntabwo bazi ariko ari hagati yacu nagomba ahaguruke aramutse zino nshuti n'abagenzi bari ngaha nabone bamubone icyo bahwana bazomenye yuko ari umwana mu bamukunzi tugire Kristo twamusaba kandi ntiyaje ariteraniranwa naho ataheruka hariho abamuruka kuri we aca n'abakereka kugira ngo bamenye yuko nabone bashitse mu muryango tugire Kristo bije muri bwiwe ngiye kubaramutsa buryo jewe ndazisanzwe munsi bake ariko aretse igihe jewe ntarimo nayi rero bari bantumye ko kugira ngo inze nzane n'abana kugira ngo babone ariko harimo umwana umwe atariho n'abahungu batatu ariko se wiwe duherukana kera ariko turavugana adonde kandi mu kintu shimwe murakoze kumana cyane nashaka rero baramutse mwese ko mukora niga nibaze ngira mwambonye ndakwije none nanje ngomba ndabaramutse anje nifashije Imana Aisha narafise umuhungu wa mbere yitwa Fabrice ikadamubaha baramutse Ameni sawa mwese murakome rero mama yabambwiye nitwa Huseni Rajabu Fakuki Huseni Rajabu ama nkaba nyene kino mukanini twabiri tuba mu Ruyigi twari tuje Mafu amahoro mwese umeze neza nagomba mbanze ndabidondore bayitwa Mugisha Hasani aba mvukino gusa siho naba twaba mu Ruyigi murakoze ngira abana mwababonye nababonye murakoze nk'uko bivuze abo bana twabaheruka nyina w'abagenda bafashe ukuboko niraba n'abasore bahashitse rero ntabindi tubenza ko n'ubukengurutsi bw'ingene mwafashije iki gikorwa cy'uyu munsi ibikurikira tuzogenda turabiganira buke buke hanyuma tubamenyeshe ingene bizoba vyagenze ingene bizoba biteguwe tugira amahoro ya Kristo
gusa twabwira yuko ahavuye umuntu w'umugabo nabizi yuko hasigara agahinda, hasigara ubwoba, hasigara imbeho. None rero boba yagize ati nitwaje udukwi kugira bariko bararemeshanya bateramye baronke udukwi baba baracana. Noneho mwabonye ko hari n'umukiristu, hari n'igihe bazobwira bati uwacu reka tumusabire igisabisho, tumusabire imisa. Rero utwo twose uwoba yatwitwaje yoca adushikiriza umuryango. Hariho abariko baradufasha kugira baca bitegura bagaca babaronsa akantu mushobora gushiramo kugira dushobore kubishikiriza umuryango. Murazi ko abarundi tudatwarira hejuru, umugabo ararya utwiwe atatwivye, arahisha utwiwe atatwivye. Murakoze. batwaye hafi byose bigenda neza. Amagambo twumvise muri buri atunyoye byose bigenze neza, none ngo bishimirwe. Turasubiye kukuragiza umuryango wabuze, kukuragiza ababo n'ibyabo byose, maze tugusaba kandi ngo uturemeshe, turazi ko turi mu bihe bitoroshye. None tugasubira mu mihana iwacu, tugusaba ngo ubandanye utuba hafi. Turamaje umubyeyi Bikira Mariya, we mutabazi w'abagowe, ngo atube hafi nk'uko yagiye hafi y'abatumwa mw'isenakuro. Natwe atube hafi, adusabire kwihangana, maze n'ibizokurikira byose bize bigende neza mu nyamaswa y'Imana.